mubandanye muza murigisha rero ugaruka rwanyu iterambere turasaba amashengero yose n'umwe murakeneye yuko mwigisha ijambo ry'Imana bashonje ntibashobora kumva bashonje nuvuga bategeza ko abantu bafise nabo agatanga ishikanwa bakavuga bati tugiye gutanga ishikanwa n'Imana tuyereke yuko yaduhezagiriye ibikorwa by'amaboko yawe Rwanda rero nko mukigisha mukavuga muti Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko Imana yaduhaye mutahe iduhisi ngo tuyirime tuyibungabunge ese ko vyadeze urumva rero Imana ntishobora kuba yaraduhaye mutahe ikaduha ubwenge ikaduhisi imera imvura hanyuma tugaca tuvuga ngo turakiye dutegereza rero kwigisha urugwaruka rwacu amakorari akaba ari koperative korale koperative aheze iminsi mike muzosanga abantu bose bameze neza kandi ibyo babihimbaye kuko iyo umuntu atari umukene ntiyidodomba uwidodomba nawe Imana babavanye ujya umuntu yidodomba Imana ntibumvikana ngira ngo murabizi rero murabasovyi ba Bibiliya se muzigisha genda murabe bene Israeli gere turagendera ari ahantu burya tuba dukwiye kuza turigisha abakristo bacu bene Israeli bavuye mu ntuze mu Misiri baravyinye bose bagira umunsi mukuru ko bavuye mu magogo baravyina baranezera mugabe bagira yuko igihugu cy'isezerano kugira bazogishikire bazotama ibigani nka kurya natwe twaciye mu magume kuva twikukira ubugesera buraduka mugabo je mvugana hajya Imana ariko yaducisha mu iforomo none kare ngaha nari ndahazi kuko umbwiye mu misozi ngo hari inyarushinga mu Giheta hari ubugogwe hose ndahazi hose mu Gasenyi Kimera hose ndahazi numva rero nta kwari kugira abarundi tumenya ni urabona yuko twamaze kubibona ko rizoba twifise umuryango wose uzovuga uti mba mu nzu nziza mbayeho neza twaramaze kubibona urabona isanamu twaramaze kwishiramira urabona ko dutagoye kubona n'itunga twari dufise tutari tuzi nongahe waje nyene ahaburya abutare bw'icyo bikwiye hari ibuye mpereze kubona twaba tuja kugura marube tuzigura hanze ngo kuva Nyanza yake gushika ku mugere bize gusaha urumva naribonye hajya hepfo urumva nk'ivyo byose n'ubutare ngaha hari ubutare tubibonye ubu kubera iki kubera Imana yamaze kutwereka iyo tutemera kuri ikibazo cyako ujya naho nyanye byakubona erega abonye twigarutse ko ibwirizwa shingiro Imana ikivuga cyera ko bemeye ko ari abanzi anje bigadabere kitari kigeze rero kirabyereka ubu rero twahabonye hari uzokumva rero Imana iguma yibikira kandi ka ibagwa ntibicuza wumva ngo ariko bari dodoma mwayobewe byarindi basa mwabamwo mwayobewe mwapfuye ubu rero bwidodombe yaka ayikigira karara nta karona no muri yede Imana nta kantu yibiki nta cyangwa yavuze cyane mukore none kubona barida baja kwibaka kijya cyabo soko kari ariko kabuze hari byose mugabo baca bacambirwa kijya cyabo kandi bahaze babererewe niho turufasha urugendo neza rero mukigisha abantu tukaba abantu bafise urukundo muzosanga Burundi ajya n'ibihumbi 240 ntazoshi twese tugize urugendo tukigisha tukagaba mu nzira y'Imana zabeza rero mugwe muza murigisha igisha ugwaruka cyane cyane ntituzosubiraho hariya biturabaho tugeze kuko hariho umuntu uzumara asubiye ngo hariya ugaca uraza ucuta nk'iminota nk'isaha mwicaye muri kumvuga ibyayo aho twavuze izino munsi turaba inzigire hazohameze rero murakoze cyane bandi bahezagire bandanye mudusabira